Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yani 001 plus 257 Green Sea Ishoboy Chuma aka Kokoriko bingwa amatangazo. Muri bwa mwenyene kwa kuni namanda kugira ati turagenda tukagendana, turajya tukajyana, turiga tukigana, turamove tukamuvingana. Ivyo ni muri bimwe bigize ubuzima bwacu kandi nshobora gupinga. Ariko hariho akantu kujyana si vyiza ahubwo mwosangira sivyo none. Uno munsi kabisa nkuko mubibona ikirere si ciza cyane gose, akabeho ni kenshi cyane, ariko hariho abandi ari kiza, ariko je ku ruhande rwanje kwera nkonde ibintu bishushe niki no kuvuga yuko ndabona ikirere atari fresh. Ariko nkuko twababwiye iminsi yose twabateguriye ibintu bikomeye cyane gose biryoshe cyane, nka kujya tukubwira ati abana bariko barakora neza cyane gose mu muji, ntitubahusha twabegereye sivyo none guys. Rero no musturi kumwe ni chuma kabisa kikora ibintu byiza, mkwaju kabisa, au sio bwana? Kwa wale wanaoelewa Kiswahili ni mkwaju, ni mtoto ambaye kabisa naeleweka, ambaye anafanya vizuri. Ariko uno munsi sinkunda konza kumuvuga amazina, nka kwa kundi akunda kwivuga afisa amazina menshi, je ntoshobora gusubiramwo, araza ko yasubiramwo wenyene kugira ngo ayakubwire yose, je no hava ndayaswata. Oya, mambo vipi bwana? Safi kaka. Neza nk'umuntu anezerewe cyane gose, ariko ikikunezereza uno munsi ukibwira abafans sivyo? Abafans barabizi, nezerewe kuba akineneko iri hanze. Nkuko twinenetse, urabona aho twinenetse akineneko bana uno munsi. Ndazi turaza kukaza ko, ariko bimeze gute amakuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi jemeze fresh ndashima, nahora ngwaye gusubu ni sawa, Imana yarabikoze. Ingwara zanyu twarazimenye, warogwaye katari bubeshi kweri. Reka ingwara zarasinzikaje, nawe ndazi urabizi gusa nyene si ngombwa kubivuga, ubumeze neza babimenya abafans. Narimenyereye ari Romti warashize kandi mazina, ayo mazina yambwira abafans amazina ashika nk'5. Ayo mazina na y'abafana ba matu kubera ibikogwa, nanje nisanga bayampamagaye. Urumva ntoco bwira umuntu ngo ntumamagarira izina, nawe ari guhamagara bivaye n'ibikogwa buri murakora, kandi ndabashimira sana. Nkubita amazina yose kugira ngo ukubonye uno munsi, kuko ndabizi abafans baguma bongerekana. Nkubita amazina nk'3 basi mashasha. Hirya no hino abavuga ntibabura, ngo nirigwa mu kabare, ngo umunsi wose n'ibiyeri, ngo ndasesagura, ngo ntacyo ngo nzimarira, ngo umuryango nawe uteye amarira. Skipu kurarira. Uni wa Romti muri ko murumva, umwana atavyorosha, umwana aje neza, umwana ariko arakora cyane gose, aherutse kugaragara mu gikugo gikomeye cyane gose, ari naco uno musi tuje guhagarara ko cyane gose kugira ngo nabandi bikebuke bandanye gukora, kuko ariko aratera intege cyane gose abari muri industry 2 5 indwi sivyo none. No kuvuga yuko kabisa muri kano kanya ndabona Muyinga Siri ariko arahashusha, mbese n'igikuba cyamaze gushikira n'abanyabujumbura, hari abavuga ati uno mwana nibiki, kubera iki Muyinga, kubera iki Muyinga guma iza iduga cyane isatira. Mbega tuhereye ku gikogwa kabisa, kuko ntiturinde gutinda cyane gose, iki gikogwa ni kubera iki watanguje clip muri kumwe na Dramati, hari vyinyageje inyuma? So kuba igikogwa cyatanguye harimo clip ya Dramati, bari ibintu tuba dufitiye uruhusha, tuba twavuganye kubera ubu aho tugeze kirazira kuza gutora image z'ahantu umuntu mwari muri kumwe cyangwa mwaravuganye utabimubariye, kandi ndamushimira sana ku nguvu ya bigizemo kugira ijya video ishobore kuboneka. Big up sana ico boy Dramati. Ati murabifitiye uruhusha. None mbega indirimbo yawe imaze kuja ahagaragara, hari commentaire nimwe bufise ku ruhande rwa Dramati, hari cyo mwaravuganye? Kuko twarabonye kuri page yawe ya Facebook umuvyeyi Tausi mama Dramati, mama baby killer yakomanza avuga ati imbere ni heza cyane kibondo. Dramati hari cyo yashoye gukomanta? Dramati birashobora gushika ugasanga Dramati urabizi numwe na mama wiwe Tausi, usanga nawe basize hamwe ati commentaire imwe ku muntu imwe ari abantu babiri tirakwiye. Guys, ibi bintu je sindiko ndavyemera. Mama Dramati na Dramati ko barapanze kugira ngo ashobore kwishura mu ndirimbo yawe,
gute bitubwiye neza ukuntu byameze kuko nyimba Dramati akwemerera ufate clip mwagaragaye hamwe ati yishiremwe mu kazi idandaze ndibaza yuko hari ikintu kinini nyamwa mufitaniye hari confidence mufitaniye twe turiko turamenya ni iki mbega inyuma yo gukora kiye gikogwa ni iki mwarapanze na Dramati so imigamba bari myinshi abantu batwamize kwa maso ibintu bazogenda bimenya pole pole kwera umugambi urawutegura ugenda uraplanifya aho ngene uzogenda batwamize kwa maso bizogaragara vuba ku muntu nkawe twe tumenyeye yuko uri upcoming uri kurakora kandi wakoranye nguvu cyane ku gikorwa kigira kabiri aricyo gikorwa cyawe kuko icambere yari collabo no mwanya dufise kinene ko ariyo ndirimbo yawe mbega ko tuzi kugira ngo umuntu ashikire sanamu nziza cyangwa audio nziza bwana imvune wakuye muri kino gikorwa kugira ngo nabazoza kugufasha bazanane inguvu zikomeye cyane gose kugira abagushyigikire ushobore gushika kure ni zihe ntambamye wahuye nazo muri kino gikorwa uvuga ati naravunitse ya kungene bimeze je ku giti ciwanje nka Romti indirimbo yaramvunye sana kandi indirimbo nteguye igihe kinini ntupfe kuyibona isohotse ubu indirimbo yantwaye umwanya munini kwiyumvira amarocation yo koreramwe video ku medita studio nziza ushobora gukoreramo igikorwa ikagenda neza ku medita umu producer umu director n'amarocation ni ibintu byantwaye umwanya na promo yarantwaye umwanya kugira ikintu kigende neza murabize kwagera igihe nkabura sana ariko ntajya asinaba nabuze kometel nabandi mu kazi kugira turako ibintu byogenda neza ni indirimbo iriko irafata karere ni indirimbo iriko iraryohera amatwi y'abantu ni indirimbo igira impanuro ni indirimbo kabisa yubatse ihagaze neza mu bintu tutari tumenyereye yuko muri Norohova ibikogwa biza kuhatana ku mwanya n'ibikogwa biriko birava mu gisagara muri capitale ariko muri kano kanya bikaba vyakunze mbega ni studio iyihe wakoreyemwo ko ni studio tutari tumenyereye cyane gose ngaha mu ntara cyankwe mu gihugu iriko irakora neza mwakoranye akineneko ni studio iyi so studio twakoranye ni studio nziza kandi nta gatima kabi twakoranye studio Eta Voice harimo mu producteur like Ivan Kokoliko Beat Killer afisa amazina menshi nawe yo cagusiga uryamye kukinene kabafise ntuvyuka so ebana arakaze sana ku bintu bijanye na video nziza nanje yaranteye ubwoba video nanje naragugumwa ndayisize mu telefone ndayishiza ahantu yaratembera kubera video buremere yabifise twakoranye na Edra yes uyo wenca ndamuvuga ko cyane gose nawe ndamugaruka gatonya kuko n'umuntu yazanye ihinduka cyane gose kiretse yuko audio twazumvise zo muri Eta Voice ariko uyu mugabo Edu fans muri ko muranyumviriza canke mwebwe basani mukora ibintu by'ibihangano vyanyu ugaca usanga uri kuricarika audio muhira hari umuhanga Edu photograph n'umuntu abizi cyane gose n'umuntu akoze isanamu iteranye ubwoba ari no sanamu ya mbere igaragaye ku rubuga ahereyeko nyimbara amavuta kujya ngira ngo yahora fotora satani so ivyo nivyo kumwegera tukamubaza kubera n'igikorwa kiremere cyane gose yakoze nta bintu kabisa byo kuca ku mpande tugire gute umuji yawutwitse kabisa tunamushimira cyane gose mbega byafashe umwanya ungana gute video yafashe umwanya ungana gute so video ya shootinzo amezi abiri kuko harabaye mu ingorane nyinshi video zakoze ubwa mbere zirabura yana biradushugurikisha sana turabura icepfo ni caruguru razibutaye project wari bamaze gukora ko cusubira kandi nkoba kuvuga ati gusubira mu bwubako twaciye dusubira turakora izindi video gusa Imana yarabikoze tu byagenze neza kwari bitanze kugira video igende neza no bakaguma bitanga kugira song ishike kure Imana bamezagirire sana n'abantu umutima ni video ya shootinzwe kabiri isanamu za mbere ziratakara murasubiramwe ubugira kabiri ivyo bintu urumva ko ari ibintu bihanitse guys none kandi ababwire yuko uno musore turi kumwe no musore mutegezwa gufasha pana vyo ndivyo kunyegeza amafaranga murayafise muhinga turabizi impano kuririmba ni nko kuja kurima nahandi hantu bubitsa amahera ni nko kuja kudandaza boutique
mbese ndanabibire akabanga umuziki urariha wihuse gusumba. Rero aba boss mureke kwicarika amafaranga yanyu hiyo, abasore baguma bakora, abasore baguma bitanga, abasore baguma batigita cyane gose kugira babereke kugira bayiteturure muhinga kuko turiko turakora muri industry cyane gose umuziki. Reka tubibutse yuko ari naho kabisa intara iduga imenyekana. Ndibaza n'ibintu muguba bona dusubiye n'inyuma wana shaka no mu mupira Olympique yakoze ibintu bikomeye cyane gose kugira muhinga imenyekana, sivyo none? Nta mupira tugiye kuvuga ko cyane mugabo urabona yuko ibintu by'inkino ndetse n'imyidagaduro muri rusange biratuma intara itera imbere, sivyo? Ariko rero urumva amafaranga yo ntimuyabike ari mu mipira gusa cyane muyabike naye ni muze mu investize no kubaririmbye. Mbega Romti niwe Romti kandi twahuye n'amapage menshi yagiye arandika ko Dramati yamufungishije ibintu rero bisigure ko tukwiboneye no bisigure mu message cyangwa mu commentaire bivuge ko ikintu ni iki cyari kinyegeje inyuma ngawe nivyo cyangwa niki abafansi batahuje iki muri ico kintu. So cyo botahura ku bintu bitembera ku marezo social sometime nyene harabamwe amakosa ugasanga iryo kosa warikoze utarizi bikasaba ko bagushira ahantu kandi bagusiza ahantu nyene uravyumva muva mwavyumvikanye, niyo mpamvu akinene kiri hanze naraciye muri struggle nyinshi kandi ndashima abantu bose bambaye hafi mwizo struggle nubu nkibashimira. Ni kuvuga yuko warabitswe ndani Romti yarinjira mwibuye araja mwibuye. So man nubu burya ndavyibutse nza numva basi burya aho burimo ikintu bita gusubira kwavura waratambutse ko babigoye birababaza tu. Inyuma yo gufungwa ni Dramati yagushize indani cyangwa ni management cyangwa wabonye tu abantu bagufata ati wakoze ikosa iri niri? Urumva kwera umuntu afise management nyinshi zimukurikirana wewe wisanga uri ndani ukakaza kuza umuntu muvugana ati iki gikorwa na ivyo twavumvikanye ntivyari bwashike ntitwaye bwaheze wararengeje. Rero urabizi ntawo harira n'umuhamba bivanye nuko umuntu abakurusha. So kwanza n'ibintu byose sinobafukasinga ko sana tu ahubwo bisaba nyene ikosa ryarakosowe ubu bintu ni sawa. Ni Romti arekuye indirimbo ya mbere asinyiranira na Steadmark baramuha agafaranga kuri show twabonye uzoba urimwo. Vyagenze gute ni gute wewe ushobora guca utwara akazi aba legend hari aba legend ngaha mu muji tutabonye ko wewe uri umwana uduze uno munsi ariko ushura twara akazi vyagenze gute kugira uronke kari akazi nimwe mwagiye gusaba akazi cyawe barabaronde? So kungene bigenda agiye uronka akazi nta ruhari wigera wewe ubishiramo kandi ntoza gutegeka umuntu makazi atabishaka kwa guha akazi. Bavuganye na manager baje bambwira azi umusani ntaza gupatana ikirori manager nibo je bambwira ati kwiyitari kuzokora umufungurimwo n'uyo okay ibintu ni sawa kandi ndabishima ivyo byose ndabigera ko kubera kunshigikira kubw'umutima mwiza w'abantu tuba turi kumwe. Ni Romti tubona ariko arakora cyane ariko tutazi aba manager bahagaze inyuma yiwe. Mbega uri muri label ya Eta Voice cyangwa ufashwa inyuma ya label? So ngene babimeze umuntu rebo zirahari ziragufasha ari gihe yanagufasha atari na manager. Burya manager umuntu ashobora kwitwa manager atacari mu aragufasha n'ubunda atitwa manager akagukorera ibisomba manager. So ivyo byose jere ndabishikako kubw'inguvu zanyu tu kandi gukorwa ndakora abandi bakagishikana kure uri umuntu umwe ntawo kwigero wishikana kandi ni ngombwa uronka ubufasha muri studio uronka ubufasha kuba cameraman tu ku bintu byose ntiwoshoka kugera nabajya abandi mubona menga barateye imbere ntigera nawe yishoboza ibintu arumwe. Ni industry y'u Burundi igisabiriza cyane tugisaba kugira ngo dushobore gushika ko ntitwishoboye kenshi dukunda gukora turi n'ibishomeri, sivyo? Niki uri kurasaba cyane kuko urabona yuko leta mvyeyi irikira dufasha cyane muri kano kanya we niki usaba nk'abantu batuzungurutse n'intamba kuko ndabizi abasani duhura n'intamba myinshi turiko turakora ibintu byacu nibihe usavye nka leta mvyeyi yacu uvuga ati ndafukamye nimumfashe ibi kuko igisata cy'umuziki baramaze kucakira baraduhana droit d'auteur kugira dukore natwe kandi twivuye inyuma bariko baranadukopesha n'amafaranga. Niki nka wewe nawe usavye leta mvyeyi? So leta mvyeyi ibirimwe yabikora neza nta gatima kabi
wewe ufise icyo ubona ushobora kuja gupresenta baragufasha. So nkuko bimeze kuri muzike ubu nayo nyene imeze neza, ubu bantu batangwe kubona karakazi. Urumva no ngahi muyinga barabishoboye, ubu bariko babitahuye bamenye icari ico muzike. Se barundi tumutera icese. Big up sana mze. Allo turabona ibintu byinshi biriko birakogwa cyane, wewe ni iyihe business wirundamwe inyuma y'ishure kuko n'abanyeshuri ndabona muri ko murakora ni iyuvuye inyuma y'ishure nakayi kantu ronderamwe amafaranga kugira ushobore gukora muzike? So ni ibintu byinshi sana, ntiwo bidondagura ibimari ntushobora gukuramwa amafaranga abari to travel ku mpande zose. Okay, tugenda tunasozera kugira ngo ntiturambire abantu. Mbega Romti Killer wibona hehe muri kano kanya na ni hehe wifuza gushika? So je nifuza gushika ku rwego mvuga ati ikintu mbona kubera bu muzike tuyikora nakazi mwaka huu nitapanda ndege. So muzike nakazi nifuza kwibona nanje ndahandi hantu kuri jewe mu mutima wanje ngira ico niha nico mpabandi. Mbega uriko urapromotinga kano kazi kuko nakazi karyoshe cyane gose, nabaye ba promoter bariko baragufasha cyane gose kugira ngo kazi bagapushinge gashike kure? So aba promoter kabisa ni benshi, sino badondagura ndabamare kandi bubahwe nama page menshi anyereka umutima mwiza. Ntushobora kudondagura page ziriko ziranyereka umutima mwiza, uzi wese gusa karimo arashira mu koko kugira nanje ngere kure yubahwe cyane. Romti Killer muri kano kanya rero ndibaza urafise icyo ushobora kubwira abafanzi bawe kugira ngo dushobe kurangiza ikiganiro cyacu, kandi ndabizi neza yuko uza guca ubasezera neza na neza ubatamwe ikintu gikomeye cyane gose. So abakunzi banje n'abakunzi ba muzike muri rusangi cyo no babwira nuko banyamize kwa amaso babikore nko barimo barabikora, kuko imbere canke mu misiri imbere je ndizera yuko ibikorwa ndimo ndategura bizoba ari ibikorwa byiza bishaka ko icari kihari nzokora ikindi kigisumbe bibandanye kugira karite. Kirazira gukora umuntu asubira inyuma, ni navyo vyiza gukora umuntu atera imbere. Ni Romti Killer aka mtu mbadi aka majina mengi sana, mazina menshi cyane gose afise uno mu jama, ariko nanje murabizi yuko banyita icuma aka kokoriko bingwa amatangazo. Inyuma kamera hariyo umusaza akomeye cyane gose mwitani Edu director cyangwa Edu photograph cyangwa Edra muri rusangi, ubuvuze byose vyiwe, ubuvuze ibikorwa vyiwe, ubuvuze Edra, ubuvuze entreprise ivyitwara mu neza mu ntara muyinga badakoregwamwo abantu bakomeye cyane gose, kandi uri kurababa ni bagufi ariko ni barebare mu vyiyumviro. Je ni kwa kunigene namana babwiye ko ndabashuhiriza kugira ngo tubandanye kumenya ibiriko birabandanya bikorwa mu ntara yacu ya Muyinga, sivyo none hama namwe kugira ngo bize birabashikira ku bwinshi cyane gose, mutibagira gukora subscribe ku biganiro vyacu cyangwa ku ma pages yacu cyangwa ko mu vyumva mwebwe kuko mwaramaze kubimenya ntitukibita abantu bato muri abantu bakuru cyane gose ko mureba boss bacu. Reka ngume ndabibutsa yuko ibiganiro bizoguma biza bibazira ari vyinshi cyane gose kuri no musore wacu Romti Killer ayoboye umuji muri kano kanya muri industry, sivyo none gwagwane. Reka ndababwiye ati ciao tuzoba dusubira, kandi no musore atavyorosha cyane gose bamwita icyo eko koliko batangazo tukiwa na Romti Killer gwagwane.